Voilà. Rero Jarike Havyarimana ni elemacre n'abanyamerika bashobora gukoresha mu kuza gutembagaza ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ya gutembagaza ubutegetsi bwa Paul Kagame biri ankuru kandi bigeze kure. Nimba tavyo mwari muzi. Duhaye amakuru y'ibanga. Kagame uno munsi arimwe ariruka kubera yaramaze kubona ko byamaze. Turabaramukije mwebwe muri ko muradukurikirana tunabifuriza kugira umunsi w'Imana mwiza kubagiye gusenga twizere ko mwana dusengeye. Is Jenny Twakodi the Black iyi ni BM4 News ndagusaba utarakora subscribe kubikora kungara tubandanye tuba beshi ndetse tunabaha byinshi cyane biriko birabera ku mirongo y'urugamba n'umutekano w'akarere muri rusange. Hari benshi babifuza kuja mu magroupe yacu WhatsApp kugira ngo dushobore kuza turabaha amafoto n'amavideo y'abasirikare baba bapfiriye ku mirongo y'urugamba. For example nk'akarorero abafiriye mu Minembwe .0 abafiriye Remera abafiriye nandi ushaka haraba imigwano urashobora kuza mu groupe yacu WhatsApp winjiriye kuri link iri muri commentaire ya mbere gacikujana mu groupe yacu WhatsApp nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umu invité canke ndi kumwe n'umupatriote kuva muri Lobokundi 5 nawe ni Diodon tugiye kuyaga kukijanye n'umuzo w'umuhungu w'umusigwa wa president yahoze arongoye igihugu cy'u Rwanda Juvenal Havyarimana. Tuza kumuvuga byinshi turaza kurabira hamwe ikigiye gukogwa nawe inyuma y'imyaka myinshi atariko aragaragara aho amakuru dufise yoba ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Ntangura nakira cyane Diodoni kuri micro zacu. Ego reka nanje ndabaramutse Kodi ndamutse nawo n'abanyamuryango ba BM4 News. Ego nkumbure wamaze kubivuga umuhungu wa Havyarimana ngira ko mbaza ati abanyarwanda bo babumva bameze gute mu kano kanya bageze gute barajya bikamanuka no kubona Diodoni imbere ko tuja mu kiganiro ka tubanze dusaba abantu badukunde ongere badukundisha abandi nkumbure reka ndabasabe bagire jeme irafasha cyane ni ingenzi YouTube cifufasha ikakurokomanda mu ma platform matandukanye. Rero nkumbure batibagira na subscribe like share commenter ego batavyibagira no kuri Burundi 5 nico namampera niko kirafasha cyane. No kubona Diodoni tukereje kuraba kuko biravugwa cyane umuhungu wa Juvenal Havyarimana ku izina Jarike Havyarimana vyaravuze cyane yuko yoba yarafashe urugendo yerekeza Kinshasa aho yaragiye guhura na President Antoine Tshisekedi Chirombo aramutse igihugu ca Congo. Ni ibintu vyateroje gwinshi ndetse vyanateye n'ubwoba abanyarwanda benshi aho bavuga yuko uyu muhungu agiye gufasha mu buryo bweruye umugwi w'abagwanywa FDLR usanzwe udahuza na leta y'inkotanyi mu gihugu cy'u Rwanda. Turashaka tubwire wowe imbono yawe kubijanye n'uno muzo wa Jarike Havyarimana mu gihugu cha Congo umukeba w'igihugu cy'u Rwanda. Ni hatari kubera ko abanyarwanda ntiboreka kugira ubwoba. Ego kubera ko ibirimo birakogwa kabisa uri kuraraba Tshisekedi arimwo ibindi bintu ari karapanga kandi Tshisekedi wibuka citoza yavuga yuko agiye gukubita Kagame ariko baratambye ngo mbega ngo ko yavuze ngo azodukubita ngo ubona ngo vyahereye ariko reka rero tudugire kuri iki kintu kugira ngo abantu baze kugitangura neza. Tshisekedi umusi aja gusinya na barijanye na Kagame murazi neza ko ivyabo nabari bahibereye. Hariho president wacu w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, hariho Joao Lorenzo, hakaba naho na William Ruto. Abo nibo bagiye kuraba koreye Kagame aza gusinya kwajya amasezerano. Hajya Kagame yarasinye urupfu. Yarasinye urupfu kuko ibintu byose yarimo aragomba gukora yaruhukiye donc ibyo yarimo aranka kweshapa. Icyatumye atajya gusinya i Rwanda bo mwawe ntiyagiye aca yitura abanyakatari kubera ko azi bo baza gushira ibintu vy'imiyaga kubera bakorana kubera basanzwe bafise n'inyungu mu gihugu cy'u Rwanda. Naho Tshisekedi abatera uwinyuma niho niko bivuga mari ni Washington
hariho ukuntu Kagame naone yagomvye kuja muri Turikiya. Ego. Aya noze Kisekedi ibyo je ntibikunda. Never. Acaja hehe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarazi yuko asa nko kuri wa wundi agiye kuregera kuri se wiwe. Ego. Ahubwo asasanga ahubwo yishiza akagozi mwizosi. Ariboshe. Jewe kuri mbuga ziwanje byose ivyo nagumye ndabibabare ati Kagame amasezerano yasinye urupfu yiyahuye donc yasinye kuva ku butegetsi yasinye urupfu rwiwiwe uko ugiye kuraba ibintu yasinye kuva muri Kongo. Ego. Kuva muri Kongo surupfu rwiwiwe nibwo buzima Kongo nibwo buzima bwiwiwe ni kuvuga rero ego ubuheruka warabonye ko Tshisekedi yagiye muri Amerika yaragiye aho na Trump yamupresence akavuga ati uyu ni Tshisekedi haguruka mbere y'abandi ba president bose haguruka president wa Kongo arahaguruka acagira akamurera ati ico uzobukeneye cyose uzompamagare kuri telefone hagiye yaragombye kwerekana renouveau umuridere mushasha muri Afrika. Ndagomera kubwira yuko Tshisekedi ni wagiye guprasa abakuru b'ibihugu ngaha muri Afrika siritu nka mu karere ko azobakubise coup d'état Museveni na Kagame nezi bahora bagenda ngo umukuru w'igihugu ca Kongo akajaho kubera abo babishize mu ruhara kiretse twege mu Burundi twege tujya dukarabye twebwe twishiriraho indongozi zikajaho jewe ntabibonye neza ko ngiye kwikubitira ku rukumu yaho jewe ebana oya jewe rero mu Burundi rero dusanzwe dufise iryo teka ryo kwigira gukubita kw'igikumu ntibadutorera twege umukuru w'igihugu ntibiva muri yama kave yo muri Bufaransa hamwe bashiriraho aba president wapi twebwe nico gituma banatwubaha rero hagero Tshisekedi yarahawe inkoni y'icuma mu karere kandi haya Trump yarahaye isinye n'abanyaburaya ba Macron bagikorana na leta y'u Rwanda attention kuyu unye ni mukorumboni rero burya rero abanyarwanda impamvu bavuze ko bafise ubwoba ahubwo si Jesse nibaza ko ari n'ubwoba gusa ahubwo ni ikintu kirengeye ubwoba ukugiye ari n'agafoto bakoze nyene ko kwerekana Kagame yahamutse ameze gutya ati umuhungu wa Havyarimana aramukura mu gitigura rero urumva rero Tshisekedi kuba rero yahamagaye ujya muhungu wa Havyarimana mbego tukiri ngaho ninde yoba yarahamagaye uwundi entre y'abajya babiri Tshisekedi arashobora kuba ari we yamutumiye parce que ugiye kuraba leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka guhamagara abanyepolitike bari hanze b'abanyarwanda abapoza ba leta ndetse n'intumwa z'umuhari wa FDLR zaragiyeyo rero kuba yahamagawe na Tshisekedi hajya na Trump arabizi hajya hariho ibyo yaje kuganira nawe reka tubishira muri urumujyo wo kuvuga ati abanyarwanda nimitegurira umukuru w'igihugu mushasha Jari Havyarimana kandi ngo hari abanyarwanda benshi bamufata nka president none unamuravye nkabona karimwo ari presentable ari presentable aranasumbya n'umukuru w'igihugu arasumbya na Kagame vraiment cyane ku rwego rwo hejuru abo cyagiye gutangaza n'uburyo yakiriwe uburyo yakiriwe imodoka nziza imodoka zo muri presidence babajepe bakomeye donc abajepe bacungera umukuru w'igihugu desa kajya kantu wagafashe gute ukakiriye gute niye message kagusigiye ya message jewe naranabibabariye ya message warayirungitse mu Rwanda ejo nyene yatenda barungikira ati wabonye president w'igihugu mushasha wanyu w'u Rwanda ati president mushasha w'u Rwanda azosubirira Kagame Jari Havyarimana yabonetse arahari rega abanyamerika barahejeje guto hage Paul Kagame ahari donc najya utuntu twanyuma ahubwo ndaririra abanyarwanda kuko Paul Kagame akimara kubona yuko bamuhejeje ashobora kwirara mu banyagihugu b'abanyarwanda bijya bintu bakora muri Kongo bashobora kubihindukiriza bakirara mu banyagihugu b'abanyarwanda bene abanyarwanda bene wenye nakabiyicira biraboneka neza yuko bizamutera ihamuka kuko Kagame
urabona ko yajeho ku butegetsi ahawe n'abanyamerika bajya nyene bamuhaye niba muratoranya umukuru w'igihugu azomusubirira hajya ubona baguma bavuga ngo intambara Trump ayamavuga ati intambara yaraheze ego ya Kongo yaraheze akongera akavuga bakongera bakavuga ati tutere position donc ibintu byose bishoboka tutere carte sur la table donc abantu bose mudukwirikirana Amerika yaramaze gushi umuperezida azosubira Kagame arahari kandi yaramaze gutegurwa iri yaronta ego yarateguwe yaraheze ahubwo batanguye gusa nk'abagomba kugira publicité ego ijya ni publicité mbega Dieudonné nizihe possibility ubona yuko Kisekedi yofasha uyu Jarike Havyarimana mu gufata ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwahoze burongowe nase yagandaguwe na leta y'inkotanyi kiri mu ishamba uburyo ashobora gukoresha urabona intambara irimwo irashuha warana ko aba M23 bya uruhigirwa bahindukira byanse kabisa barimo bagenda barakubitwa hatandukanye heshi bariko baratabika biruka ariko ugende kuraba ukuntu yamwakiriye none nta kintu wabibonyemo yamwakiriye nk'umukuru w'igihugu ego turiko turabivuga mu bantu bari bamucungereye ahantu ngo haraye n'amadrone agenda aguma azunguruka ku buryo bamucungereye umutekano nk'umuntu w'umutegetsi akomeye bamuzungurukije mu bibliothèque baraciye no muri bibliothèque ya Mobutu yitiriwe ya Mobutu hasanzwe hari n'amafoto ariko Mobutu ari kumwe na Havyarimana se wa Jarike bisigura ngo bari baje kumwereka ingene ibintu vyifashe uko basangiye umwasi numwe yaba umwasi wa Jarike niwo mwasi wa Kongo bagomba guhuza ingufu rero guhuza ingufu kandi mu basirikare bari bacungereye Jarike Havyarimana nakubwiye ko yacungerewe nk'umukuru w'igihugu harimo abantu bambaye civile abagerageje kubona tu video bambaye ibintu n'abaraba hirya kandi bari etranje atari n'abakongomane ariko biravugwa yuko harimo abasikare b'igihugu cy'u Rwanda ico navyo hari ico bizi ko abanyarwanda bari bandi doko abo banyarwanda sabasirikare b'u Rwanda tuzi nk'ababicanyi ba RDF ego nabandi bantu badasanzwe muno numva tutobivuga ko cyane gusa nibamenye abanyarwanda barahari abasirikare badasanzwe kandi batara RDF ariko hagataho hariho bamwe mu mpunzi z'abanyarwanda bagiye kwiga ibijanye no kurugurutsa ama drone vya gisirikare Kongo nyene yarihiye bagenda kwiga ibijanye na gisirikare none wumva hajya abanyarwanda bavuga yuko Kongo yo bifatikanya n'umutwe ngo wishe ngo batutsi ngo 94 baba FDLR ntibo barabo nyene boba bagiye kwiga bijanye n'gisirikare hanze ubwa mbere na mbere ikintu citwa FDLR ugiye kukiraba uko Rwanda gwama rugikoresha buri munsi ni biboneka ko ariyo turufu y'u Rwanda ego jewe sinibaza kabo bantu bashobora kuba aba FDLR ego oya nukuvuga ati ugiye kumenya kumviriza nabantu b'impunzi abana b'abanyarwanda babaye impunzi doko revolutionnaire rero nimba Kongo yarabegerani imaze kubona ko Rwanda rutanguye kugomba kuzana amahane rugomba kuguma ruteza akajagari muri Kongo barabarondeye baravuga bati impunzi zose z'abanyarwanda bipfuza kwiga ibya gisirikare barabafashije hari abariko barigira mu bihugu bya Israel bariyo hari abari za Turkiya hari baza Egypte donc uko Kongo yarungitse abasirikare kwiga ibya gisirikare harimo nabo bana ntaho bibisa bihuriye na FDLR FDLR bajyanye n'igina n'agakingirizo ku Rwanda rukoresha ubwinjira muri Kongo umunsi haje kiroberi kivumbura Kagame ku butegetsi ikizoza cyitwa FDLR je sindavyibaza abo poza b'igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari FDLR oya FDLR ntayikibaho FDLR none irihe harabura mu kiganiro honorable agatogwasa yahaye ikinyamakuru cyo ngaha mu Burundi nawe ne yarasiguye uburyo FDLR ngo itakibaho wewe urazi ko yagwaniye cyane muri Kongo yavuze ati FDLR ni citwazo yarabisiguye ariko reka twandanize n'ivyacu FDLR rero ni citwazo ikiya n'ikintu abanyarwanda bama barasize baririmba ariko nunga bavanga ijambo rihora mu kanwa rigacika inkonda kabisa bijya bizobatekurukana ariko twumve yuko u Rwanda rugomba kubohorwa rukava muri rya ngoma
ya karinga novuga y'umugenosideri Paul Kagame kuko umuntu amaze kwagiriza ubwicanyi na leta zunze ubumwe za Amerika zikavuga ziti nyabuna u Rwanda wakoze ubwicanyi bwahitanye abantu barenga miliyoni 15. Trump yemeza barenga 15 ariko Human Rights Watch yavuze benshi barenga 20 miliyo rero ugiye kuraba u Rwanda rukiyobowe na Paul Kagame ndabona bo kwiteka ahubwo ko jari kashobora gukoroka direct kizimbabwe kandi azobashigikiwe kuko niyo ari nka element clé ishobora gukoreshwa mu guhuza abanyarwanda bose ego ico Kizito Mihigo yagwaniye reconciliation abanyarwanda bose do kuba banywane bahabeho ukuri kuvugana ukuri no kurekuriranira n'ibi biriko biraba mu Burundi rero urabona ko Kagame yavyanse nuwazanye ico cyumviro Kizito Mihigo bamunigishije ikamba rero no munsi jari KAVYARIMANA ndabona ko no afisa amahirwe adasanzwe ego kuko ugiye kuraba wewe afise ijambo yobwira abanyarwanda bose bagatuza bose bagatuza akabara ati jewe icyatumye ubwicanyi bwabaye 94 byatumwe nuko bari haje kwica papa wanje ego kandi birumvikana atariko mu bwuko byaciye bikwirikirana hagapfa abantu benshi abatutsi bagapfa mugabo n'abahutu barapfuye rega Kagame ikosa yakoze nukubona yuko mu buryo bwicanyi bwabaye 94 habaye ubwoko habaye abatutsi gusa uya harabaye mu n'abahutu bapfuye benshi nabo bari bakwiriye guhabwa iteka kuko ababuza babo b'abahutu nabo bari bakwiriye kugira umwanya baronka wo kwibuka babo ariko iyo ukwakane kugeza igatari kendwi abantu bahurira hamwe ngo bahurwa abatutsi baratwishe baradohoneje gusanga biteye ikintu kigumbagumba n'abahutu babuza babo bataronka bavugira ibihano umwanya birasohoka umwanya n'umwanya ashobora yariye kudeta akaja no mugasho Liga Amerika nta kindi bazomukubita kudeta ari mu gihugu umva kumengo yarikomeje yikomeje gute n'abaruzi ko hari abasirikare bo muri RDF badashigikiye bige bintu bariko barakora muri Kongo cyane gose bateye na pere muri leta zunze ubumwe za Amerika barababarira bati nukuri twebwe umugabo adutwara n'umudigitatere kandi ntawe twe turonka tuvugira uvuze wese baca bamwica ivyo vyavuzwe n'abasirikare b'abanyarwanda bamwe mu basirikare baba RDF bandikiye leta zunze ubumwe za Amerika baranituba bakiturana ba president ba Kongo ati nimukomeze murabe ingene muturibere twege tusa n'abari dusa n'ababoshwe ntituri busubira inyuma ati nta dogo hajya nanye n'ujya yarongoye igisirikare by'abashef d'etat major w'u Rwanda bamwitande ndamwibagiye bamwita Mubaraka ujya nawe mu bafata ingingo ntarimwo ujya bamubara mu briefing ati genda ukora ibi hajya ngo mu Rwanda umuntu afata ingingo Kabarebe ni Kabarebe na Kagame bonyene abandi n'abayigize kita ibyo babari ati genda baca bagenda babari ati nimugaruke baca bagaruka ego bagenda nibo bantu ngo bambere bariye u Rwanda nibo bafukamye u Rwanda munda bakaca bongera bagateza akajagari mu karere uraze ko naje Kabarebe yabivuze ngo twarajagajaza akarere kose twagateza umutekano muke aho tugisaba amazi cyavuzwe na James Kabarebe rero bijya rero umenye ko na Kagame bazona mwihashurira ari bajya nyene yafata yanigiye mu menshi bataronka bavugira none uri kuraraba impfu z'abana b'abanyarwanda ujya baza ko binejereje abanyarwanda wapi kabisa kuko nugize ngo araririre wiwe ahari kibihano aronka ari ibihano aronka none basi ubona n'imbuga zo mu Rwanda ubona zitarucira zikarumira nta numa ashobora kubivuga voilà abaza kurina haza Kagame niba abandi nyene basanzwe bavuga bati nubundi tutakomeje kuniga abantu ntituzobaho abandi nabo bamukorera kukwa nka yuko abahitana oya numva yo uri muri irya systeme uramukorera kandi ukamukorera ariko kimwe gusa nuko rimwe na rimwe aribo bashobora kuza baratanga amakuru hajya Tshisekedi afise briefing hajya razi baho bazohera rega Tshisekedi uniwe mwami waka karere
biraboneka ariko neva nawe n'umwami twara ubumwe bw'abanyafrika reka nkubwire ingene bimeze ku ruhande rw'abanyamerika Tshisekedi atwara akarere ni ukuvuga niwe aka karere k'ibiyaga binini ni ukuvuga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azoshirwaho na Tshisekedi edayere Tshisekedi wabibonye nyene ko atanguye guhamagara bamwe mu bopoza b'abanyarwanda kuko urabona jari KAVYARIMANA yahashitse ijya n'intambwe ya mbere urabizi neza ko uwa mbere azobihumugisha ni Ndayishimiye niwe azobihezagira kuri tete ya Union Africaine ati ntango abihumugisha nta kintu ubona ko abanyarwanda batanguye kugira ngo yaye ushobora kwemera ko Evariste Ndayishimiye gwangwa nk'umuhuza neva yababariye kera ati turazinanye twararasanye abanyanga yanyu turayazi rero mwe turazinanye rero kubera ko baza amabi yose bakoze neva yazi iminyuro yose bacamo mu guhonona ibintu mu gudurumbanya ibintu neva arabizi nico gituma batanguye gusa n'abagomba kwanka ubuhuza bw'iwiwe kumbe ico gigano tuzogera koko neza tucimbe imuzi n'imuzingo niko bakunda kuvuga ariko nshatse kugira ati mwaka karere ushaka kuza mwaka karere aca kwa neva kwa Kisekedi cyangwa kwa Kisekedi bafise trio abashobora kuba babona kwa Kisekedi abashobora kuba babona kwa Kisekedi batoshobora gushika direct baca kwa neva ego ariko none ndinda kubidemontra ntavyo mubona nabategetsi benshi barimo baraza bazi bahi Bujumbura nabanyamitahe mwabonye baza bagacaha Bujumbura Diego ni kwa kundi bavuga ngo ibuye ngo ryagawe n'abubatsi iryo ryaseguye ngo ifuruka narabibariye abantu benshi neva bavuga yamoye Tshisekedi bavuga yamoye none ubu wayoboje inkoni y'icuma uno munsi n'umukuru w'igihugu azosubirira Museveni azosigwaho na neva na Tshisekedi bazohinda kubahezagira nibo bazoza bakabaha umugisha Nje gituma je n'abari ati mwe muri ko muravuga uri kuvuga ibintu ntunakwirikirana na diplomasi basi ngo wumva ibintu bigeze ico diplomasi deja ucuza ngo mu Burundi wayaye ngo hajya ngo neva ngo eka ni muturiya azobayobora ateze no musi rero akarere kibiyaga binini ndetse na Afrika muri rusange ego bategerezwa kubatswa aba bagabo babiri haganye Trump yanze avuga ati nguyu umugabo mbe yavuze ngo homme de brave sinzi ngene umugabo w'icubahiro nyene ti n'umugabo yaramushimagize cyane ujya muri Afrika niwe muntu vraiment Amerika igiye guca ko urabona nivyo barimo barakora muri Kongo barimo baragomba guhuza amaraso ego numva rero kabaye ku banyarwanda mukorangiza kino kiganiro Diodone wanje tufatiye kuri umuzo wa jari KAVYARIMANA mu gihugu ca Kongo yahawe umubonano na perezida wa leta iharanira demokarasi ya Kongo hari abantu bambariye ngo ntitusosure kuvuga ngo leta ngo iharanira demokarasi ya Kongo uzo turavuga ngo leta ya demokarasi ya Kongo okay leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo oya ngo ntiyiharanira yarayirose yego kuri Tshisekedi vraiment sawa rero ngo leta ya demokarasi ya Kongo ego nuko umuzo wiwe wateje urujijo watumye abanyarwanda bishota ngo vuga ngo perezida wacu araje mu gihe dusanzwe tuzi yuko hari undi mu perezida w'u Rwanda mu mahanga yitwa Patiri ibi bintu nivyo wabije guteza amantu z'amamboti yaje ko haserutse jari KAVYARIMANA hagaseruka n'upadiri mumva bazorongora igihugu kimwe ari babiri canke bazohitamwe kujyana kwa kundi twama tubibona mu banyepolitiki reka kwico kintu nakubariye Paul Kagame azova ku butegetsi ashobora kuvaho ku buryo bw'inabi kubera kuri kurabona ingene karadadaza umutima ntashaka kwemera ukuri ntashaka kwemera agomba kuguma mu kinyoma ubwa mbere na mbere ibinyoma byaramaze gushigwa habona sinzi kurabona iby'umunyamakuru Ariana Veras ari karakora ariko agenda ajana mu biro vya leta zunze ubumwe za Amerika mu bashinga amateka mu basenateri ajana y'amadokima y'ibintu yiboneye ya dokukuri agushira habona rero uri kurabona neza ari n'ingene leta zunze ubumwe za Amerika siko zigenda gutwara ibintu ariko ugerageje kwira urabona yuko Kagame ashobora gutegwa kudeta ego rero gutegwa kudeta kwa Kagame ntibashobora kuzana umuntu mbona ko nabivuga atazwi adashobora kuzana ijambo ryihumure mu bene
mu banyarwanda. Ego Rero ujya uwo padiri ashobora kuba hari mu buryo bwa politike. Rero uwo onye nimba abanyarwanda bamukunda azoza nk'umunyepolitike ariko asutene jariki. Donc urumva umukuru w'igihugu azoyobora u Rwanda inyuma ya Paul Kagame azoba ari umuntu aje gusubiza hamwe abanyarwanda, donc abanyepolitike bakore bisanzuye, kandi azoba ari nka leta y'imfata kibanza. Je niko no bivuga. Azoba aje gutegura amatora. Bijya byo Kagame yitoza ari umwe bihagarare. Ego Habeho ubumwe, abanyarwanda basubize hamwe hama bategura amatora. Rero mu cyo gihe abo bose uvuga ngo baba padiri bazoza gukora politike yabo bari ndani mu gihugu. Burya rero ico no kugira coco nuko abanyarwanda bitegure kwakira bene wabo bahunze bagiye gutaha. Se ivyo onye ntihagire umuntu numwe asura kudadaza umutima mwankotanyimwe. Mwebwe mwamaze kubona ko abanyarwanda mukwiye kubacura bufuni na buhoro. Nimumenye yuko bagiye gutaha kandi niga rero nimba FDLR ibaho nayo nizotaha. Ego itahe mu mahoro, habeho ibiganiro. Kagame ahubwo ikintu mbona gisigaye ni kumubwira ati wewe rero kuri kuradadaza uvuga ko hari FDLR, dutegura ibiganiro aba FDLR baze mwumvikane. Avyase umva hazo basigaye iki kuba mukora ku nguvu. Ariko Jodoni mu Rwanda hari abatoneshejwe niko no vyita. Na leta ya Kagame hari abashizwe imbere, haba mu buzi bwa leta, haba mu mapeti yakomeye ya gisirikare, mu nzego z'umutekano zose, hakaba n'abandi bakumiriwe cyane. Kandi abo bakumiriwe nibo bafise ya miryango yahungira mu bihugu byo hanze, ni irikira kora politiki hanze y'igihugu, niyo bari kwarahigamo n'umupresident. Mu gihe abo biwabo boza kakajagari kaba Paul Kagame yateje baba ntibazohava vuga ati katubiganzwe nabo baradufashe nabi, ntumva ko bizohava biteza ikibazo canke bizohazoba amasezerano nk'ajyabaye yabereye muri Tanzania amwe y'abarundi igihe CNDD-FDD yaje ku butegetsi. Hari amasezerano yabereye Arusha, canke naho hazoba ibiganiro nkabijya bazi umutekano umere neza nk'uko mu Burundi vyaciye bigenda. Kayo Rwanda ni kayikomeye cyane kandi ni kayo kwitondera. Cyo gituma mubona na leta zunze ubumwe za Amerika zirimo zigenda pazapa. Bariko barategura uburyo hashobora kwinjira imbaruzo baje gusubira Paul Kagame mugabo akamusubirira mu buryo butazohitana ubuzima bw'abantu benshi. Niko je mu mboni ziwanje niko ndabibona. Rero niba Kagame hari abamushigikiye ego ariko nibaza yuko batazohava bigira gati ku maka kisenya nkuko Kagame agomba kwigira nkuko mengo donc atagomba kumva ko yohuza n'abandi bantu. Bagomba bagomba kumva yuko nimba bazoba bahisemi gutahukana ba impunzi ego abo banyarwanda bagomba nabo kumva yuko atari bo bonyene banyarwanda ahubwo nabo batasa y'abanyarwanda. Abo nabo bazoba batashe uzoba batahanye hari inyigisha zoba yabahaye. Erega ubundi abanyarwanda sinzi kurabona neza imbuga z'abanyarwanda bari hanze y'igihugu beshi. Nta na bamwe bavuga ngo tuje ngo tugomba kuza kwirukana ngo bari mu gihugu. Oya, ahubwo bose erega hari reka tubivuga mu bwoko niho tuca tubitora neza. Ego umenye yuko mu bari hanze y'igihugu bahunze ubutegetsi bwa Paul Kagame. Igitigira nyamwinshi n'abahutu. Ariko hariho n'ikindi gitigira gikwirikira c'abatutsi bahunze irya ntwaro ya Paul Kagame. Rero bazoza ari bamwe bashira inguvu hamwe basanasana imitima y'ababa reconciliation. Ego numva arico novuga. Nuko turangiza ikiganiro Jodoni tuyaze vyinshi kandi ndizeye ko abantu bavyakiriye neza mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu gusiga ikiganiro nk'iko udashizemo commentaire cyangwa utagize like na subscribe uba ukoze ikosa rikomeye cyane. Mu kurangiza kino kiganiro ni cyo kintu wobwira abanyarwanda muri rusange cyane abababaje ku mitima n'abababaje abandi. Nkuko nkunda kubivuga abanyarwanda je ndavugana kenshi n'abanyarwanda iyo habaye akantu ndababwira ati nimuhumure kuko je ndandikiwe n'abanyarwanda benshi numutugirira ubuvugizi muze muratuvugira twege ngaha nta uvuga uvuze nagiye nagafuni mu mutwe
vraiment abanyarwanda babayeho nko mugasho rero nagomba ndabaremeshe ndababwira ati ugutabagwa kwanyu kuri hagufi kuko Imana mushobora byose yatumye ndayishimiye aza ku butegetsi igatuma na Tshisekedi baza ku butegetsi bagahuza imbaraga rero nagomba ndababwira ati gutabagwa kw'abakongomani bizogira rimwe no gutabagwa kw'abanyarwanda nuko kandi ndagushimiye cyane bwana Jordan nanjye ndagushimiye kandi nshimire n'abadukwirikiranye bose ndabasaba bagume bagira subscribe kuri BFO News ndetse bagende no kuri Burundi 5 bagakubiteko nuko karenda ndashimiye cyane nanje mwese mwaravye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere kugira nino saha ndizera yuko arakigoro kadasanzwe magize kandi ntimwahombye kuko twahavugiye byinshi tubasaba no kudukunda mongere mudukundisha abandi kugira ngo ibiganiro byacu tugire motivation kubaronderera ibindi kuko twarababwiye ko iyi ari vocation numuhamagaro dutegerezwa gukora ico twahamagariwe nk'abarundi ndetse n'abakunzi b'amahoro mu karere bye bye